mu kanya gaheze twejeje kubabwira ikijanye n'ingene amaraso ariko aratemba ari menshi mu mabarabara ya Route Nationale nimero 2 neza na neza aho bitwa Kidodobo ndetse hafi ya Cidaho kwibarabara y'igihugu nimero 2 mu gihe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari ziherekeje igitoro kijanwe ahari ko harimbwa ubutare hano muri Tetware wa Rungu mugabo batarashikayo baguye muri ambiscade novuga yuko idasanzwe yatumye inyeshamba zitari zike zihasiga ubuzima. Ibi nibindi biri mu byo twabateguriye muri ano makuru tongera tuza dushimangira tubabwire ingene operation ko yagenze ndetse dukomeza kuronka n'amakuru menshi aho mbere abene igihugu bo bari mu bwo buce bakomeza gutanga inkuru novuga yuko zikomeye kuvyo babonye mu bijanye n'ico gitero cyabereye cyangwa iyo ambiscade yatewe zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa ayandi makuru dufise nuko abasirikare batari bake bagera kuri 70 bo mu ihuriro rya AFC M23 RDF baguye mu gitero naco cabaye kuri uno munsi neza na neza mu nkengero z'igisagara ca Uvira. Ibi vyose turaje tubabwire uko vyari vyifashe iteko bavuga yuko cabereye ahitwa muri Katongo ariho hashoboye kuburirwa irengero ry'abasirikare bagera ku 70 b'igihugu cy'u Rwanda harimwo n'abakomanda bagera kuri 3 b'abasirikare b'u Rwanda bariko barakomanda ibijanye n'urugamba mu bice bigiye bitandukanye. Imigwano irakomeje nababwira nko muri Makobora kuva ku munsi wa hirya yejo imigwano iracabandanya iriko irahuza coalition ya FRDC ndetse n'izinyeshima z'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande twabwira yuko Wazalendo yo yamaze kuba ibroka amazi na cyane ubwato buva Uvira buja Karemi, ubwato buva Uvira buja Baraka, ubu bwose bwamaze kuba uruja n'uruza Wazalendo yaruhagaritse ndetse tunababwira yuko ku munsi wejo Wazalendo yashoboye gufata ubwato bwerekeza mu mazi ya Fizi aho bakeka yuko zari nyeshamba maze barabufata. Turabasha kumenya uko byagenze abo babasanze aribo muri rusange kugira ngo bashobore kutubwira icari cinyegeje muri ubwo bwato mu gihe bwari bwateguriwe ndetse bwamaze guhaguruka. Wazalendo ifise umugambi wo kugira ngo ishobore kubuhagarika. Nuko ibi nibindi byose buri muri no nkuru nabateguriye aho tugiye kubana na Jewe Kodi mu kanya gato k'iminota mike cyane tugiye kuvugana mu kijanye n'ikiganiro. Ariko mbere ko tuja mu kiganiro making ashobora ko amaze gukora subscribe, laba ko wafyonze like cyangwa dislike mu gihe utakunze ikiganiro, commentaire yawe ibikenewe kugira ngo tubandanye tubazana ibiganiro nk'ibi. Ibiganiro novuga yuko bigezweho, ibiganiro novuga yuko atahandi muzobisanga atari kuri uno muryango wacu wa BM4 na BM4. Please imbere yavyo nongiye kuramutsa cyane abadukurikirana bose vy'imva mutima, abumva ururimi rw'ikirundi ndiko ndavuga bari mu bice bigiye bitandukanye, abari mu Burundi, abari hanze y'u Burundi nk'u Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, Mozambique, South Africa, Zambia, Angola, Somalia, henshi muherereye muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, Amerika, Asia, Oceania. Mwiriwe canke mwaramutse abo bivana n'amasaha muriko muradukurikirana ko twebwe mu biyaga bigari muri Afrika y'ibiyaga binini. Turacari masaha y'umurango saa 8 zishira isaha 9 nkuko dukomeza kubikura ku mirongo y'urugamba. Amaraso ni menshi cyane ahejeje kubera ambiscade yakorewe abasirikare b'u Rwanda mu gihe bari berekeje mu bice byariko birimbwamwo amabuye y'agaciro n'inzahabu hari muri Tetware wa Rungu. Bashoboye kugura muri ambiscade batakaje mu basirikare benshi bakiri muri Tetware ya Mwenga kuko abazarendo bari bamenye ikigiye kuba maze bakuvunikwa kagohe baza gukora iyo operation atakibazo na kimwe. Abasore ni bakunda kuvuga ngo biracenga, niko abazarendo bashoboye gukora ino operation yaguyemo indiri nyinshi y'abasirikare. Nuko ayandi makuru dufise nuko abene igihugu bo nubu ababibonye ivyabaye atanumwe yoje canke atanumwe yo kwiyumvira gusubira kubona ivyo yabonye vyabaye kwizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kuko kugiraza ubu tuvugana amasaha 8 amaraso ngo ni menshi, amaraso ni menshi mw'iryo barabara Route Nationale nimero 2 aho mbere twababwiye yuko bamaze kuba baryugara ku birometero 4
kugira ngo abene igihugu canke abahita bose ntibashobore kubona ivyabereye mu iryo barabara maze baze kwibona canke baze kubona hamaze gutunganya ntibabone yuko inyeshamba zo zahaburiye ubuzima mu buryo budasanzwe. Ubuzima kabisa abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bashoboye kuhapfira, ndetse ndibaza munaza kugenda mubibona muri vya bitangazamakuru vyabo, kuko mbaye mu bambere bakoze zino nkuru, mbaye mu bambere batonhoje ano makuru, kuko nagenda higa amakuru ku basanzwe baba muri ivyo bice ndetse na ku mirongo y'urugamba, ariko nubwo vyangoye nagerageje ndayaronka, ino nkuru ndayironka ata kibazo na kimwe. Rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe, mwumve yuko inyeshamba zitari zike zahaburiye ubuzima mesherezami, inyeshamba zitari zike zatakarije ubuzima mw'ibi bice. Ku rundi ruhande muri Katongo abasirikare bagera kuri 70 bo mu ihuriro ry'igisirikare cy'u Rwanda baguye mu gitero cabaye ngaha muri Katongo. Inyuma y'ico gitero hahise hashigwa hasi bigwanisho, atakindi gitero kibaye. Zino nyeshamba zimaze kugabwa igitero n'abazaniro ndetse na FARDC ngaha muri Katongo, abazi basigaye bahise bamanika ibigwanisho ndetse baremera babatoza intoki kugira ngo nibo ntibashobore kuhaburira ubuzima. Amakuru dufite nuko imigwano yakomeje, ariko biza kurangira ari uko abo basirikare bahapfiriye ari benshi, ndetse umuhari wa AFSM 23 abari basigaye baravuga ati ntituribwire ko ntituri bujehe kuko twamaze kugotwa impande n'impande. Vyatumye abasirikare bishikana atagisabwe canke atavyo barinze guhigimanga. Tunababwira yuko muri abo basirikare harimo abasirikare b'abakomando bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda, akaba aribo bari bashinzwe gutwara izo ngabo canke bari bajejwe komandema. Ibiko biravugwa ni vyinshi kwijanye n'abo basirikare bagera kuri 70 bapfiriye ngaha muri Katongo. Abene igihugu bo bumva yuko baremerewe cyane kubera ko ibintu biriko birabera ku mirongo y'urugamba. Byerekana ko ikibazo kiri gutunganiriza neza uruhara rwa buri mugwi mu bikorwa byo kugwanira igihugu. Abene igihugu barashimira cyane Wazalendo uburyo iriko iritanga mu cecene mu kugarukana canke mu kugwanya zino nyeshamba mu buce bwose zamaze kuba zihagira aha mu gihugu ca Kongo. Muri uwo mugwi w'abantu bagera kuri 70 w'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bari barongowe n'abakomando batatu, ndetse bavuga yuko hari impungenge zijanye n'ingene ibikorwa byari bitunganije be no kubijanye n'umutekano w'abagwanyi, kuko bo baravuga yuko amakuru ava muri bamwe mu bizo nyeshamba baravuga yuko bo bagambaniwe n'inyeshamba canke hakaba utanga amakuru canke ubashira hanze bitumwa bicwa ku buryo budasanzwe. Ibi rero byatumye hamera haba nk'ihungabana muri uno muhari w'izinyeshamba, kubera ko bo nyene batanguye kwikirana yuko harimwo uwoba yabadandaje. Rero muri make mumve yuko imigwano igikomeje, turaje vuba tuze turababwira uko ibintu byose biko biragenda, nubwo mubona yuko tuko turakorera muri conditions zitameze neza. Ubundi ho mumenyereye dukora tugaragara mu kurinda zino mbuga zacu, ariko muri no minsi ko turakora tubabona kubera ko haba hari utubazo tugiye dutandukanye, haba utubazo tw'ubuzima bigatuma tutaja muri studio, haba utubazo tw'umuyaga nkuba, haba utubazo tw'ama connection. Ibi byose biratuma tutagaragara kuri ekran zanyu kugira ngo dushobore kubabwira byinshi biriko biraba ku mirongo y'urugamba. Ku rundi ruhande Makobora imigwano iracabandanya, imaze imisi 3 aho inyeshamba zo zigerageza kwigarurira Makobora, ariko FARDC ikababwira ati ntibikunda, twarahabakuye n'ubu ntabwo tugikeneye inyeshamba ngaha muri Makobora. Bisa nuko ingamba zigeze kure kandi ingamba ziko zirakomera cyane. Izi ngamba ziko zirakomera mu gihe tutarabonamo inguvu z'abatanzania, inguvu z'aba Angola, inguvu z'abasirikare b'amahanga bavuye mu bice gitandukanye, nubwo tutaramenya reyerema yuko bamaze kuba bashikanwa bose ngaha ku butaka bwa Kongo. Ariko ivyemeza birahari kuko twagiye tubona President Fatih Beto agenda sinyana amasezerano na bamwe n'abandi mu ba president baje bagomba kurungika ubufasha bwabo ngaha mu gihugu ca Kongo mu kugwanya ino mitwe y'iterabwoba yavuye mu gihugu cy'u Rwanda canke kugwanya ino leta y'u Rwanda
igomba kwisaturira cyangwa kwimanyurira igipande aho boho isigaye ivuga yuko ari aho banyazwe igihe mu gihe c'ubukoroni. Ibi vyose ndazi yuko mu biganiro abashikirije kare mwagiye muravyumva, singomba kubarambira cyangwa kubabwira vyinshi. Nongeye kubashimira mwebwe mwese mwafashe no mwanya kugira ngo tubane mu kino kiganiro. Turaza kongera kubana mu biganiro bito bito nk'ibi kubiriko birabera ku mirongo y'urugamba ndetse n'ibindi nabemera ikiganiro nza kubabwira uburyo umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda zandikiye perezida w'igihugu cy'u Burundi cyangwa bwasohoye itangazo kugira ngo bimusabe kugira ngo ashobore kuba byo kugurura imipaka. Byose tubaza kubirabira hamwe mu kindi kiganiro, ariko reka ubu ngubu ndabikibanure kumbure turongera mu bindi biganiro byacu. Bye bye.